Igenekerezo rya munani ukwezi k'umunani umwaka w'2025 wabaye umunsi w'ibirori bidasanzwe kw'ishirahamwe rivuga ubutumwa bwiza mu bana mu Burundi, Association pour l'évangélisation des enfants au Burundi, aho bari baramutse batanga impapuro z'umutsindo ku miyabaga bamaze imyaka 4 biga inyigisho zateguwe n'iryo shirahamwe mu gisata c'ugwaruka Kristo mu gikorwa, Christian Youth in Action. Umurongozi w'inyigisho muri iryo shirahamwe umufasoni Painet aratubwira intumbero y'ico gikorwa mu gwaruka n'ingene gitunganije n'umwimbu biriko birazana. CYIA ni integuro nziza cyane ku bayita nyene ugwaruka Kristo mu bikorwa, aho ishiramwe ryumvira ku bajene nkuko babibabwiye bari hagati y'imyaka 13 gushika 18 19 na 20 kugira ngo babe forme bigishwe ingene bashobora kuza kuvuga ubutumwa bwiza mu kibano mu mashengero ahantu hatandukanye. Ni programa y'ikibiriraho, sibyo gayeme, ni programa dukora nk'abasirikare nyene ba Yesu, ni ikintu bwitange bukomeye, ariko intumbero yacu nta yindi nuko abana babwirwa ubutumwa bwiza bw'aho hantu tuba turiko turakorera. Barashoboye gushikira abana barenga 2,831 hakizwa abana 2,099. Yesu ashimwe cyane. Ubu rero duteranije kuri ya ntumbero yacu twarashikiriye abana bagera 5,448 muri misi 5 turiko turakora. Abana bagera 3,683 barakiriye umwami Yesu. Nayo Reverend Sylvestre Bizimana asanzwe n'umunyamabanga mukuru wa Seneb, Conseil National des Églises du Burundi, yari yateye iteka ivyo birori akaba yashikira ijambo agira ati: nagomba gukeza gose no gushimira irishira hamwe ririko rirakora igikorwa ciza, kuko ingorane dufise mu gihugu cacu agakiza karaje, abantu turavuga ko duhindutse mugabo tujana n'imico yacu itari myiza. Ivyo birori bikaba vyaranzwe kandi ni ntahe z'ugo gwaruka. Mu bikorwa rero vyivuga butumwa mu bana, bimwe muri vyo ni CYIA, ni kuvuga ugwaruka Kristo mu bikorwa, nkuko na CF sigura ati ishirahamwe rivuga ubutumwa bwiza mu bana. Ugwaruka Kristo rero mu bikorwa n'abajene imiyabaga ikiri mitoya ikoranira hamwe bakiga ubutumwa bwiza, hanyuma baheza kuvyiga nabo bakaja kuvyigisha abandi bana. Hari izo nyigisho nazo zikaba zerekeye abajene bari hagati y'imyaka 13 gushika ku 18. Rero ndatera intege ndetse ndanahimiriza abo bajene bangana nanje canke bansumba bafise imyaka 18 17 kumanuka gushika ku 13 kugira ngo bashobore nawe nyene kuza kwifadikanya hamwe n'abandi bajene baze kugira iyo formation, kwiga ivyerekanye n'ukuntu dushobora kuja kwigisha abana ndetse n'ukungene dushobora kubahindura. Umuntu wese akwiye kugira uruhara rwo gushobora gusengera umwana ndetse no gukora ibiteramo n'ibindi. Mbere yuko nza muri CYIA nayo nsanzwe ndi umuntu akunda igikorwa c'Imana cane gose kandi anacubaha. Hama muri uko kucubaha naragikarira cane gose, nari umuntu atagira tolerance mu gikorwa c'Imana, ariko maze gushika ngaha anye nayize gutolera. Ari jewe narigeze kuba mfise fraternité yiwanje nyene nashinze yiwanje, ariko kubera kubura patience nayashobora gufata umwana akavuga, je sinzi kuvuga rimwe kabiri gatatu, umwana akavuga rimwe nkamuhoza, kabiri nkamuhoza, gatatu ca ndamubwira ati taha. Kuva nkishika ngaha anya natanguye kubona ukuntu abigisha batwigisha mu rukundo, batwigisha batwubaha. Umwana akagorana bakamubwira rimwe kabiri gatatu kane, sinatahura ko bibaho, kandi umuryango wawuguruye sinashobora kuvyumva. Umwigisha akaza kubera turakora ibiteramo, hama ndakunda cyane ukuntu baduha exemple imbere yo kubikora, bakaza imbere nubwo bariko baduha exemple, twebwe abigisha
twishize mu banyeshuri biga twebwe abigisha ubwacu tukagorana bakaguma bari muri silence. Ivyo rero sinashobora kuvyumva, sinashobora kubitahura, ariko gushika uno munsi ndatahura yuko mu gushikiriza umwana umushikiriza utwenga. Je sinari umuntu atwenga mu gikorwa c'Imana, jamais. Narakubwira ati umviriza Imana iragukunda, Imana ubwirizwa kuyubaha, wavyumvise, un point c'est tout. Ikintu cose nashaka ko igicapo nihaye ku gikorwa utegerezwa gukora aba arico ukora atana kamwe ukuyeko. Rero hantu haranyigishije kumviriza abandi, kubana neza n'abandi, hama kugira patience. Ubu unyu mwana ndamubwira ubutumwa ntwenga, ndamubwira ubutumwa nezerewe, ndamubwira ko Yesu amukunda, ndamubwira yuko Yesu yamuremye, ndamubwira ubutumwa n'ukuri nezerewe, kuko ivyo bintu ndabikunda gose, ariko kubera kubura experience jewe nabikora muri manière yanje. Ariko ngaha anya naravyize neza, baraduha n'uturorero. Rero ndabashimira cyane abigisha bo muri CYIA, nukuri mufise patience irenze iyo nigeze kubona. Imana ibahezagire cyane. Ushika muri CYIA narigishijwe cyane ku bijanye no kwigisha abana, ndigishwa ukungene ku kintu gikomeye cyane cyo kwizera. Ubwanje namaze kwizera umwami Yesu, gusa sinashobora kubitahura. Ndizera, ndavuga ko yuko CYIA yambereye umugisha. Réveille y'ivyo ndiko ndabamwo nayibonye muri CYIA. Akaba kabaye n'akaryo ko gushima Imana ku vyakozwe no gusengera urwo rwaruka rwaronkejwe impapuro z'umutsindo.